nta kintu ushobora gushikako ngo umugore wanje kumufata uko ngo ushobora kumumenasa ngorera ko ataha. Hello guys, reka ndabamutse amahoro y'Imana abane namwe. Tugiye kumviriza ikintu gikomeye cyane guys. Murazi ko abaririmbyi bacu bamaze iminsi bagenda gukorera hanze y'igihugu, cyane cyane mu Bubiligi, muri Allemagne, mu Faransa. Rero inkuru ndabazaniye n'umunsi ni inkuru y'uko umuririmbyikazi tuzi cyane nka Mona Walda yakoze amakosa, ubu akaba agiye gufungirwa hehe. Ashobora gufungirwa mu Bufaransa cyangwa agafungirwa mu Bubiligi. Guys, agiye gufungirwa mu mahanga, mu gihe uwo tuzi bazanye azi ku izina rya B-Face on the floor wewe ariko akora mu mwidegembyo ntangene. Mbega ni iki coba gitumye Mona Walda Mackenzie yoba agomba afungwe? Ni iki mbega yoba yakoze kugira ngo afungwe? Bana nanje gatanuko kandi uheze ikiganiro cyose ucumvirize binashobotse unagisubiremo. Ndakwibutsa kora subscribe, like, share na comment ugira icyo bivuze ko watch this video. Reka turabire hamwe no video hama turabe ukuntu bimeze. Nyamba mbega yoba yakoze iki kugira ngo afungwe? Mbega niki coza kumukura ko ivyo bifungo? Reka tubone gatondeke kurambira mwabyifuza. Mbega nyuma y'ibiteramo feedback ku baririmbyi byagenze gute? Hambavu yaho kandi B-Face turabona ko we agiye gukora igiteramo, ku rundi ruhande kandi na Mackenzie agiye gukora igiteramo. Nabyo uraza kuzubitubwire ko ariko communication hagati yabo n'abaririmbyi iracame nyuma y'igiteramo ihagaze gute? Na cyane cyane ucu natubwira biriko birakurikira. Mbega ko tubona bakiri hiyo ariko hakurikira iki hagati ya JC na B-Face on the floor? Kumbura hari ibindi bintu muri ko murategura mutegeze mutubwira. Novuga yuko mperuke kunuze ku kibazo ca mbere, jewe communication n'abartiste nabo bimeze neza nabo bimeze nabi. Umuntu yitwa B-Face biko bigenda neza ariko yitwara neza muri contract twasinyiraniye mu byo twavuganye, nico gituma mubona ariko yitabira n'ayandi concert ariko ego ariko mwitwe Muhanda kuva ku dimanche ku mugoroba twashoboye kuvugana neza, ntibyagenze neza kubera sinzi ko nohera ku ntango uko byagenze kubwira abava i Burundi gushika ngaha. Tubwire nta kibazo. No munsi yego jewe twaratanguye gusaba, turagira demande yo kuja gusaba visa, hanyuma turayironka. Bayisabiye rimwe B-Face na Mona Walda bayisabiye ku munsi umwe, iyo rendez-vous bayironkeye umunsi umwe n'amasamwe kubera bari no kuri contrat imwe. Zari contrat zibiri, zari contrat imwe n'amakondisiyo amwe, no kuvuga contrat yari imwe ntizari zibiri. Hanyuma bagiye bashitse muri ambassade basanga B-Face hari umuntu bamusubirije uko byagenze ntabyo nzi, haca deposa Mona Walda wenyene, B-Face asubira inyuma depoje. Mugabo mu nyuma twarakoze ibishoboka kugira ngo turasaba ambassadeur kandi ngo tonga turi mushimira korakora byose. Turongera turamusaba yuko yodufasha yuko B-Face nawe yoronka rendez-vous yo kugira demande ya visa abyihuta kubera bari kubazokorana na Mona Walda, ko Mona Walda wenyine atoshobora kuza ngo akore bishoboke. Hanyuma turaronka iyo rendez-vous. Visa rero zagiye kuboneka matariki 3 z'ukwezi kw'icumi, urumva igihe cari kigiye. Hanyuma jewe ndabona yuko igihe ari gito, mu kwezi kumwe kutanakwiye yuko bishobora kugorana mu ndwi zibiri. Ndabona yuko bishobora kugorana yuko umuntu ashobora gutegura igiteramo kikagenda neza. Niho nababwira nti je mbona yuko iyi visa twoyanira tukaraba tugasaba iyindi tugafata umwanya ukwiye nuko twogira promotion. Barambarira bati tworaba ukuntu tubigenza mugabo kuyanira dosa neza
na burya ari ubwa mbere tuyironse ndababwira nti ikindi kintu nshobora kuba proposa niki nicuko murabona yuko iyo nzi mbona ishobora kuba confirme ni itariki 19 z'ukwezi kw'icumi izindi tuzobirondera ari uko mumaze kuhashika tuzibonye muzozi kurokora tutazibonye naho mugabo icyo mboyo mbona ni ya 19 ntave condition que kubera iyo minsi yose mutazoba muri ko murakora urumva amazu ino aho baba bizimvye urumva nk'isomeye nimwe cyangwa zibiri amahera atari ko yinjira utazi ko n'igiteramo ca mbere biza kugenda neza urumva bitwara amahera menshi nyana cenda babwira nti moca muraba ukuntu mwiranja uko mubaho hama jewe nkabaronderera ama concert hanyuma mukayakora hanyuma mugataha hanyuma ibyo bivuganye uko Mona Ward aravuga ati jewe ndafise umutante jewe nta ngorane vyontera Mona Bface aravuga ati jewe ndi mu kazi kweri nivyosa neza jewe mbona bitokunda mugabo mu nyuma aravuga ati Mona Ward sinomugirira nabi jewe ndemeye ivyo mupropose hanyuma ndabagurira billet d'avion niho Mona Ward yaciye atavuga ngo biturungikiye ngo ntitubona ko ari billet ngo ni reservation ngorane zibaze yatanguye ngo ni reservation ndamubwira ntabwo ari reservation ni ticket y'indege niba azanamwo manager wiwe mugabo ndabibutsa yuko umunsi dutangura projet umunsi dutangura kuvugana umunsi twatoye kuvugana yari Bface Mona Ward kubera hari indirimbo nyinshi twakoranye byoba byiza niho namwongeramo hanyuma Mona Ward hadi yamaze kuba baronse visa hasigaye nk'iminsi 3 canke 4 kugira ngo baze niho nabagurira billet d'avion abarungikira Mona Ward ati iyi billet je komengo ni reservation niho yaciye azanamwo umukope wiwe akamwita manager manager wiwe ngo waraje tijewe uburaya ndamaze igihe kinini iyo billet warungitse ntabwo ari billet ni reservation yashizemo umukope wiwe yakubwiye ko ari umukope wiwe cyangwa yakubwiye ko ari manager wiwe ubwa mbere uko twatawe kuvugana we ubwa mbere yatanguye kumpresana ngo ni manager wiwe ubwo witwa manager wiwe nawe azavuga ngo umugore wanje urumva ibintu ngivyo biratanguye kugenda nabi ariko gatoyi ntaguciriyemo uwo muri ko murumvikana kontra kugira abazoze na Bface uwo muntu ntiyigeze aboneka uyo muntu ntiyigeze aboneka umuntu Mona Ward ntiyigeze mu president sawa cabigenda gute rero ego hanyuma rero Mona Ward aca mu nyuma hasigaye nk'iminsi 3 kugira baze niho yacambarira ngo nagomba ngo gupresenta ngo manager wanje hanyuma uyu munsi ntitwashoboye no kuvugana kubera nari mu kazi ndabwira nti turaza kuvugana mu ijoro 21h mpejeje akazi hanyuma niho rero manager wiwe twavugana tuko turavugana arambarira yuko amazi igihe kinini buraya yuko azi amatike y'indege ukuntu ameze yuko iyo atari tike y'indege ari reservation ndamubwira nti ntabwo ari reservation ni tike y'indege ndamubwira araba ko reservation bibi biharuro ariko tike zibirome nti raba neza mugabo mbona umengo ariko Ethiopia zaje kuyisohoza Bface aragenda muri Ethiopia itika isohoza barayironka aho mu nyuma barafata indege baraza bashitse ngaha birashika neza aho bindi biragenda neza byose tushikaho twashikira baranda turabakira neza uko byari bitegekanijwe
hanyuma mugabo show iheze show bashyize kuri sale bararasara baravuga bati vraiment iyi sale ntabwo ari sale nziza twokoreramo bifete ati mugabo ko byagenze uko byabaye uko nawe we ntibashize amafaranga kugira uhombe urumva nawe ntiwagukoreye nabi manager wa Mona Warda ati nkuririmbe wamukope wiwe bireke irimbe wamukope wati nkuririmbe bifese ati Mona Warda uyu muntu nyene muyumvire ko kuko tubaza yuko atari ubwa mbere akoze ibi bintu ibintu bimenyereye rero ni byashitse uko boraba tugakora uko bimeze kose nta kundi ingorane zabaye hanyuma nguyo show turakoze iraheze mu gitondo turatashe tahe aho twaba jewe ndavyuka ndavuga yuko hari byo nagomba kuja guhura na manager wa Brice Melody Bruxelles ndamubwira je ndagiye Bruxelles ndagaruka mu mwanya tuvugane ndabandikira message bose hanyuma Mona Warda ubona bikanguye batevye Mona Warda arabona message hamarambare ati ahubwo nagiye ndabasezere hari umuonkre aje kuntora mbere ni muhiri wabo ego jewe rero nta kibazo twarabisezeranye kweri nta ngorane mugabo nari nashaka yuko ruswara tuvuga mugabo genda ntaco turavugana kuri telefone aho umwanya ariko ndarondera wari uko iryo joro kuwa mu ya dimanche ko twokwicarana nkabasimba bazi abasigurira uko byagenze ariko Mona Warda kigenda wa mu manager wiwe atangura kunyataka kuri telefone atanguye kunyataka arambarira yuko ibintu nakoze bitabaho arambarira ko maintenant on va résilier ngo muyisubiremo ngo tuyanire ndamubwira nti kureziliya contrat toka aho bishoboka honyene ni hamwe nuko muhindurira itike y'indege agasubira i Burundi ashitse i Burundi ndareziliya contrat aberibe ngo biragusha uyisinya utayisinya twebwe nta contrat tugifitanye nawe ngizi ingorane zitanguye kuvyuka donc nti ivyo ntibishoboka mugabo inkuru y'umwana isubira inyuma Lendi yari yamaze kurondera show ya Paris yari yamaze gukonfirma show ya Paris izoba le 9 novembre ijya ari kumwe na Kiriku na Double J exactement ngaho bifese aravuga ati Mona Warda ibintu ukoze sivyo si byiza uko twabivuganye nta kintu na kimwe atarakora muri contrat twaravuganye yuko azoronka amafaranga azoduha amafaranga aruko ava yuko tuja kuri stage yarabikoze yaraduhenze ntacyo duheraniye na kimwe amara tubariye yuko azoturonderera izindi twagenda tuzikoze uno munsi ntihari bwarengerane Mona Warda ati wapi mbona flyer irasohotse ya Paris ndabubwira Thomas ndakubona kuri flyer ya Paris je atacodata na kimwenzi ngo jewe nawe nta contrat tugifitaniye ndavugisha wateguye show ya Paris arambare ati jewe navuganye n'aba artiste hari abantu ngaha rero barindira yuko twe tuzana aba artiste shikanye ngaha bagaca bagomba kuja kuvugana n'aba artiste kubera aba artiste baca basaba make kuko barazi yuko bagiye kuri jewe ntegerezwa gukuramwo ayo mu artiste akuramwo nayi wanje birumvikana kuko jewe mbaraje kudandaza urumva rero Mona Warda aca abigenza ukara konfirma byo batavyonze umudamu ndamubwira nti
nta droit fise yo gukora ikintu na kimwe ntashize ko akora no muri kontra nivyo byanditse. Okay. Ngizo ingorane zirabandanije. Ngo ndayikora manager wiwe ngo ntacumaze ngo nta kintu ushobora gushikako ngo umugore wanje ngo kumufata uko ngo ntushobora kumumenasa. Okay. Ko ataha ndamubwira nti ubye commencer turiko tuvugana iby'akazi. Nta bya famille turimo. Okay. Nta by'ubugore n'ubugabo turimwo. Kabisa. Turiko tuvuga iby'akazi. Vuga nka manager rero kuvuga ngo umugore wanje. Okay. Icyo ni cyambere. Icya kabiri wewe igihe twavugana tuvuga ibya show au début wewe ntiwari urimo. Iyo twavuganye uri kuravuga umwumva umengo n'ibintu by'umuziki ntabyumenyereye ntabyuzi. Bakwise manager mugabo vraiment nta notion ntoyo ufise y'ubu manager kuko nta manager yokora ibintu nk'ibyo kuko abazi amategeko agenga umartiste n'amategeko agenga umukoresha. Ngaha nigizwe kirwa amategeko. Okay. Jewe nimwabirenga ko nditwara ubutungane burantunganiriza. Nguragenda witware ngo twebwe tuzogenda dukore ahi ngo hanyuma ngo turabe ibivamo. Okay. Ingorane zabandanije uko rero dena tubanafata decision yuko nja kumwitwarira muri justice. Hanyuma yego ko nja kumwitwarira muri justice. Ndagenda muri justice. Narashitse muri justice. Ndabereka visa bararaba visa ibirimwo ko visa visa harimo ibintu byose ko yo kontra ibirimwo indani byose impapuro zanje zose adresse yanje byose. Hanyuma barayiraba baravuga bati uyu muntu nta droit afise yo gukora ikintu na kimwe utabizi bashyize kwa kora ibyo tubona ngaha. Rero ko mataki ntarakora ntaco twomwagiriza. Israel ndayifise ngiyi. Bati sawa barayifotora. Bati rero wewe niwitware udepose dossier amatuguru papuro udutwara muri komisariya yegereye ahazokorera iyo show Paris. Hanyuma wewe amaze kuza gashikaho show ibera nuko yuko akazuba yamaze kuyarengako kandi ataburenganzira bifitiye. Ico gihe polisi zoza imubuze hanyuma bazimenyana na polisi bindi uko bizogenda. Ibintu rero bikaba bimeze uko ubu mugabo bifese ntako atagize kugira ngo ahanure ntako atagize nawe nyine yarushe mu mutwe. Ikindi kibabaje ca kabiri ni iki nicuko bifese ari we yasabiye Mona Warda ko bozanana ko yoja muri iyo show. Bakaba bazananye kandi bari kuri kontra imwe babyategeza ko bakorana. Mugabo uno munsi akaba yamurashije yamwibagengera yuko bigeze kuba n'abagenzi. Bifese yaronsa amasho bamuronderamwo arababwira ati tutari kumwe na Mona Warda azonkora kuko twarazananye turakorana. Naho batari groupe mugabo bazananye ubwo bakorane bari kuri kontra imwe. Ariko Mona Warda yacataho kwironderera iziwe akote kandi yarenze ku mategeko. Rero akaba atarekuriwe gukora show nimwe mpaka asubiye inyuma. Ariko respecta kontra twagiriraniye nico gituma nubazoja mu Bubiligi gukora show itariki zibiri. Yaransabye autorisation narayimuhaye azoja gukora. Yes, tuvuge yuko Mona Warda ubu iyo show azoyikora. Iyo show ni yayikora azoyikora hama show iheze icyaha gice kimwagira. Oya iyo show ntayazokora ntibazobwemerera yuko zishobora kwemera yuko deja yinjira no muri sala. Amaze kwegera aho hantu no kuvuga yuko azoba aje gukora. Azoba yamaze kurenga itegeko. Tuvuge yuko hamwe yoza kuri show yoca afatwa n'ubutungane mbega hamwe mu nyuma yoza akababwira mu kayaga
muhavura muca inkoni ngufi mukagerageza kuraba uko mubitunganya. ibi bintu tubimazemo iminsi myinshi kuva itariki 20 kuno munsi itariki 25 abantu baramuhanuye Bifesi yaramuhanuye mugenzi we kandi baje bariko barakorana ariko yaravyanse je mbarira yuko ata contrat dufitaniye nawe duku nta nubataka twokumvikana muri ivyo kuko ambara yuko ata contrat mfitaniye nawe ngo yuko dusinya amasezerano mashasha aya masezerano mashasha imbona ukundi dushobora kuyasinya kuko ayo twasinye ntarahera nibutsa abantu yuko ari ikintu abantu baririmbye kenshi bihendako ufite ugiye gusaba visa urasaba visa hariho umunsi wo kuvirako wo kuvira Burundi no gusubira inyuma mugabo kenshi ambassade irarenza ko iminsi mikeya kugira ngo umuntu nimba indege imusize canka agize ikibazo giki abagifise iyo visa. Abantu bagaca abartiste bagaca bibaza yuko ngo kontra iharagiheranye n'uwo munsi ya show ya nyuma ariko siko bimeze. Ijya billet d'avion ibiri kumwe niyo kontra ijya billet d'avion bari ku munsi uhera uzirako no gusubira inyuma. Byumvikana neza ko imisi yose visa izomara muri kontra ko yanditsemo. Ko numva bikomeye cyane. Ofete aya makuru yose twebwe twabonye wayipostinze ku rubuga rwa WhatsApp uvuga uti Mona Warda ntiyemerewe gukora iyi show. Nico gituma twebwe twagerageje kurondera nk'umuntu novuga yuko asanzwe yarateguye iyo show yarajanye nabo baririmbye hariya muri Belgique ariko duca tubona Bifesi wewe yaronse show ariko arayikora kandi yemerewe wowe ntiwamwanyiye. Nico gituma twagerageje kurondera kugira tumenye ukuri aho kuri. Umva rero ko bitubwiye reka tugerageze kurondera n'izindi mpande nazo batubwire ukuntu bimeze. Ego ariko kandi tunagushimira cyane kuba ugafata kanya nkaka ukaduhereza uko ibintu byifashe. Tunagusaba kandi nuko wogerageza ukaraba kuko abaririmbyi hano bariko barakora neza ntibije bihavure bigutera umutima uhagaze ngo nabandi bahavure baburiramwe. Ego ibiriko biraba ibibaye kuri jewe na Mona Warda bishobora kugira impact ku bandi ba artiste bari nyuma kubera ibi bintu naho tutagiye turabivuga hariho aba artiste bashika ngaha bakabona yuko yasho mwavugana kuri contrat iraheze agaca kubara ngo ngira kwirondera show ziwanje mukakibagira yuko uri ngaha kubera jewe uri ngaha kuri ku mapuro ziwanje abutare utewe muri contrat biranditse neza yuko utemerewe gukora ikintu na kimwe ntaguhaye autorisation. Rero ibi bintu muri ambassade birashikayo muri Schengen birashikayo rero ambassade irashobora kubona abartiste batanga kwitwara nabi kuko jewe ntegereza gutanga rapport muri ambassade uko ibintu biko biragenda uko ndavyemera muri contrat ndandikamwe yuko uyu mu artiste ndamusuiva kuva ku mukwambera ashitse kuri territoire no gusha umunsi nyuma y'uririye ndege. Ico cizere nico gituma bangirira bakama amaviza y'abartiste. Rero ambassade yashaka kubona yuko abarundi basubiye kwitwara nabi ugasanga basubiye barabibrotse ugasanga bari nyuma nibo bagize ikibazo. Bisigura yuko nk'ubu Ego bisigura yuko nk'ubu Mokenzi yogira ikibazo cyobazwa JC naho twumva yuko menga hari ukuntu yavuze ngo kontra murayaniye ariko ubu yogira ikibazo Mokenzi cyobazwa JC ubu nyene yogwara akaja mu bitaro facture bayirungika kuri adresse yiwanje. Ofite ino umuntu agwaye ntibarindira ngo banza kuriha baramuvuza hanyuma bagatora ijya visa yiwe bakaraba ninde uyu muntu yaje kugatwe kandi umuserukira n'uyu yaje kugatwe kiwanje ni nkuko yojaga gukora iyo show bakagwana bakamukubita icupa cyangwa akagiriki jewe nta kumushobora no gusigurira abantu ngo bavuga ati wari hehe. Nico gituma ntegerezwa utegerezwa kubijamwo n'ingoga kugira
ntihagire ibibazo bitera we bibanze bikuveko kontra muheze hama nawe nimba asubirayo canke nimba hari ibindi bintu baca bumvikana nabo bantu bamutumyeko ariko wowe byakuvuyeko. Exactement, araza agasubira i Burundi hanyuma abandi bariko baramurondera bakaza bakamurondera visa yabo akaza nta kibazo. Asante sana Mutama, turagushimiye cyane. Novuga yuko utanze ubutumwa abantu benshi ntibari bwabimenye, novuga yuko ni nka exclusivity, novuga yuko barabyumvise, reka umuntu acagerageza kurondera izindi kote twumve nabi byo babivuga. Ego nuko tugushimire, wakoze cyane. Murakoze namwe. Mwandaye murutegurira n'izindi show, novuga yuko abaririmbyi ngaha mu Burundi baracari benshi kandi bariko baritegura kuza. Reka tubanze turindire umutima ubanze usubire umutima nayo umutima wabaye giti. Sawa sawa. Sawa Sawa Mutama.